nuko rero umuzirikane kandi umusengere nawe agusengere, bityo mugume mwunze ubumwe murindiriye uguhindurwa kwacu, aho hanyuma tutazokongera kugira amakosa amafuti, ariko tuzoba dutunganye. Kandi imiryango yacu abana tugume twunze ubumwe dukorera Kristo, dukora mu gikorwa c'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Umugabo yaba umukozi w'Imana canke yaba umuntu asanzwe wo mu rushengero canke atarushengero na rumwe ajamwo, niwe ajejwe umugore wiwe, kandi amushibuye akamwirukana agatuma akora nabi agacumura n'uwundi muntu runaka n'uwundi mugabo runaka, ubu uzobibazwa ninde? Ni umugabo yemeye ko ivyo biba. Umugabo niwe azobibazwa imbere y'Imana, abazwe umugore wiwe. Si umugore azobazwa umugabo, ariko ni umugabo azobazwa umugore, kuko umugabo niwe mutwe w'urugo, nk'uko Kristo ari we atujejwe imbere y'Imana. Nico gituma umwe wese agume yunze ubumwe n'umugore wiwe n'abana biwe, amago yanyu agume ari mu bumwe, umugambi w'Imana. Ntagire umuntu yiyumvira ati umugore wanje tumaranye imyaka myinshi, ati ubu sinkimwiyumvamwo nka mbere, ngiye kurondera uwundi, uyu ndamureke. Oya, umugore ntabwo ari nk'imodokari wewe uhindura iyo ishaje. Igihe wewe wubaka, barakubajije namba wemera uwo mugore mukazobana ibihe byose, nawe waravyemeye. Nawe nyene yavuze yuko akwemeye nk'umugabo wiwe kugeza urupfu rubatandukanije. Kubw'ivyo rero umugabo niwe ari responsable, niwe ajejwe umugore wiwe. Mutagatifu Pawulo yavuze yuko iyo umugabo amwirukanye agaca yubakana n'uwundi, kubera ko umugabo yamwirukanye, uwo mugore abacumuye, abari mu busambanyi, kandi ninda azobibazwa n'umugabo. Kandi nawe nyene aciye yironderera uwundi agaca yubaka, nawe nyene abacumuye imbere y'Imana, bari mu busambanyi. Ivyo nivyo Mutagatifu Pawulo yigisha, ndetse n'umwami Yesu Kristo nawe yarabivuze ko cane, yuko iyo umugabo yihweje umugore kugira ngo amwipfuze, no kuvuga ngo akipfuza kuryamana nawe, aba yamaze gucumura mu bugingo bwiwe. Ni nk'uko aba yacumuye mu buryo bugaragara, ariko kubera yuko Imana iraba igacira urubanza umutima, uwo mugabo aba yacumuye. Nico kimwe n'umugore nawe nyene aravye umugabo akamwipfuza. Nuko rero dutegereza kwirinda cane nk'abakozi b'Imana, tukamenya yuko iba ari vyagezwe vy'Imana vyo mw'ijuru, kandi ko kuri ibi vyagezwe nyene nivyo Imana izokoresha mu kugucira urubanza, kandi nivyo izokoresha mu kuncira urubanza. Kubw'ivyo rero dutegerezwa kuguma imiryango yacu twubaha umwami, kandi buri gihe tukaba akarorero k'imiryango yacu, k'ingo zacu, kandi buri gihe tugakora mu gikorwa c'umwami. Rero mwibuke yuko izina ryawe wewe waritanze nk'isezerano, wewe warishize ku mugore wawe. Igihe wewe wubaka, umugore wawe yaciye aronka izina risha. Nico gituma iyo bamuhamagaye mukawe, iyo bamuhamagaye bamuhamagara mu itazirano ryawe. N'abana nabo nyene bitirirwa itazirano ryawe. Kubw'ivyo rero imbere y'Imana, umugabo kuba ari we mutwe, niwe ajejwe umugore wiwe n'abana biwe
hamwe no kwitwararika kwitaho umuryango wiwe. Ntushobora kuvuga uti wewe utegerezwa gukora namba ushaka kugira imfungurwa mu rugo canke impuzu. N'umugabo niwe afise uwo mwitwarariko. Ntushobora guheba umugore n'abana kugira ngo wigire kwibanira n'ubundi nabo bariko barababara, ubasige bariko barababara. Imbere y'Imana urafise umwitwarariko kandi Imana izogucira urubanza. Kandi ikindi, ntuzoshobora guhindurwa ngo ujane na Kristo mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi mu gihe wokoresha Bibiliya kugira ngo uvuge yuko woshobora gukora ivyo bintu, ugakoresha imirongo yo muri Bibiliya kugira wishigikire muri ivyo bintu, wisanga uri kurongera canke ugabanya ku vyanditswe, kandi ikibazo kica ciyongera kuri uwo muntu. Ni vyiza ko yovuga ati jewe narakoze ikosa, Mwami ngirira imbabazi, ugasaba imbabazi umuryango wawe, ni ukugatunganya ibintu co kimwe n'umugore. Ubuheburayo igice ca mbere murongo wa 3 haravuga ngo ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yarimwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye iboneka bitaremwe mu biseruka. Kandi uburinganire bwa 6 nta bantu babubona, kandi mwebwe buringanire butaboneka niho haremewe ibi biboneka. Haremewe inosi, haremewe ibikoko, no kuvuga kwabaye ukugaragazwa kw'ibitaboneka, kwabaye ukwambara umubiri kw'ibitaboneka. Uburinganire bwa 6 nico gituma igihe Imana yamera umubiri Adamu mu mukungugu wo kw'isi, Adamu yarari mu mubiri wa Teofaniya, umubiri usa cane none mubiri ufadika buri muntu wese afise. Yinjiye mu mubiri waremwe n'Imana mu mukungugu wo kw'isi, nuko aba mw'uwo mubiri. Adamu yari ubugingo, impwemu ya Teofaniya hamwe n'umubiri ufadika, no kuvuga ubugingo bw'Imana, ubugingo buzima. Impwemu ya Teofaniya canke umubiri wa Teofaniya, canke umubiri wo mu buringanire bwa 6, canke umuntu wo mu buringanire bwa 6. Hanyuma yaje mw'ubu buringanire aho Imana yamuronkeye umubiri ufadika, nuko yinjira imbere mw'uwo mubiri ufadika. Aho rero mw'uwo mubiri ufadika niho yabaye. Kandi mw'uwo mubiri ufadika, Imana imaze gusinziriza Adamu, yakuye mu rubavu rwiwe, ikuramwo urubavu rumwe, irukoramwo umugore wiwe. Nico gituma buri gihe iyo umusore akunze umwigeme, aravuga ati ndagushaka, ndagukunda n'umutima wanje wose. Kubera iki? Ni kubera yuko umugore yakuwe mu rubavu, mu mutima. Aho niho hari umutima w'ikiremwa muntu. Nico gituma umugore, umugabo ategerezwa kumufata, akamufata n'ubugwaneza buvuye mu mutima, si uwo gufata nabi. Ntabwo ari uwo gufatwa nabi, ariko ni uwo gufatwa neza. Rimwe na rimwe abantu bamwe baravuga ko abagore atakuru na kumwe babatahura. Nuko Imana itaramye umugore kugira ngo umugabo amutahure, ariko no kugira ngo amukunde.
kandi amukunze, nuko rero byose bica bigenda neza. muhe urukundo, nigo umugore akeneye kuri wewe. muhe urukundo, kandi mu rukundo umufate neza. n'umugore nawe nyine abikora uko nyene, azi yuko yakuwe mu rubavu rw'umugabo. mufatane neza, mukundana byimbitse bivuye mu mutima, kugira ngo byose bigende neza, kandi n'abana banyu mubarere bakurire mu rukundo nabo nyene. Imana ishaka ubumwe mu ngo n'imiryango, ishaka ubumwe mu mago, ishaka ubumwe mu miryango, kuko Imana ni Imana y'ubumwe, kandi ibyo yaremye byose yabiremye mu bumwe. nuko rero mugume mu byiyumviro byanyu, kandi mushire mu bikorwa byose ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. nuko tuzobonana vuba mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000, tuganzanije na Kristo imyaka 1000, hanyuma n'ibihe bidashira. kandi mbere yaho tuzobonana turi mu mibiri ihoraho, imibiri ihawe ubwiza, imibiri yasezeraniye imwe wese muri twebwe. Ico ni cyagezwe ntabanduka gifise isezerano. mwibuke yuko buri gihe haza ibibazo, intambara n'ibigeragezo mu mago, ariko murondera Imana nayo izobafasha. ico ukeneye ni ukugumana rwa rukundo rumwe wiyumvamwo akiri inkumi, nawe nyene ubwo yiyumvamwo ukiri umusore, kugira ngo rugumeho. mugaburire urukundo rwanyu, kugira ngo buri gihe rugume rururumba kandi rugire umuco mwinshi. rero mu rugo, umugabo ashushanya Kristo, umugore nawe ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko ikintu gikomeye cyane Imana ifise ni Kristo, kandi n'ishengero ryiwe. kandi ikintu gikomeye cyane Imana yahaye Kristo ni ishengero ryiwe. dukwiye gutahura yuko kubera ko tukiri mwina mibiri y'abantu, turagira amafuti, amakosa, kandi icyo dutegereza gukora ni ugufashanya, kuba twunze ubumwe, tukabandanya imbere mw'urwo rugo rwacu nk'uko Kristo abikora. mbega n'amakosa angana gute ishengero ryagize hamwe n'abaririmwo, ariko wari ku ntebe y'ubwami ya Data n'amaraso yiwe atuvuganira igihe cyose tumwegereye, tumwaturira ibyaha byacu. we aratwoza ibyaha byose n'amaraso yiwe y'igiciro, kuko amaraso ya Kristo atwoza ibyaha byose. igikomeye cyane ni ukurondera Kristo no kumukurikira iminsi yose y'ubuzima bwacu, umuryango ukaguma wunze ubumwe ku ijambo ry'Imana. ariko umugore abereye ni umugore ategura ikirere ciza, agategurira ikirere ciza umugabo yabona, akabona aritaweho no kumufasha, akamuronderera ikiniki. igihe umugabo ariko ararondera ikintu akeneye, akaba yamaze kukizana. mbere
agahakwa kwerekwa ivyiyumviro vyiwe. No kuvuga ngo umugabo yaba ariko ariyumvira yuko yomusaba ikafe, wakaba yamaze kwishira hariya ati mukama wanje, mbega ingene umenga arerekwa ivyo mba nkeneye. Nuko rero nuguhuzwa kuba kuri ngaho, uwo niwe mufasha abereye, kandi uwo mugabo nawe aranezerwa. Uwo mugabo ahamagariwe gukunda uwo mugore no kumufata nk'uko Petero yavuze mu birondere, ingene Petero yaduhanuye, ingene yahanuye abagabo ko bofata abagore babo gute, babacinyiza. Oya, nibyo? Oya, baterezwa kubafata mu rukundo, bakabaha urukundo mu bugwaneza, bakabafata nk'imbombavu z'ibumba. Ivyo biri muri Petero wa mbere, niho biri mu gice, mbega si mu gice ca 3, haravuga ngo namwe bagore nuko, igice ca 3, namwe bagore nuko mwahabonye. Petero wa mbere igice ca 3, mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana, hariho bamwe bizera, umugabo wiwe ugasanga ntarizera, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze. Nibabona ingeso zanyu zitunganye, zifatanije no gutinya, ugushaza kwanyu nikube uko kurukoba, uko gutsiba umushatsi, canke uko kwambara izahabu, canke uko kwambara impuzu nziza. Ariko mbega ugushaza k'umugore kwiza nukuhe? Nugushaza kw'imbere. Cyo gituma hariya mu migani haravuga ngo ubwiza bw'inyuma ntaco bumaze, igifise agaciro ni ubwiza bw'imbere. Bivugwa hariya mu migani mu gice ca nyuma, aho yereka aravuga kuko abantu benshi, abantu ico baraba ni ubwiza bw'inyuma, kavuga ati mbega ukuntu ari mwiza urya, mbega ukuntu ari mwiza, afise ishusho nziza, ariko nigiki kiri imbere muri we. Ikiri imbere nico gikomeye, nico gifise agaciro. Murabitahura? Avuze yuko atari ubwiza bw'inyuma, niko Petero avuze, ariko ubwiza bw'imbere. Avuze gute? Avuze ati ubwiza bwo mu mutima. Umurongo wa 4, ugushaza kudashira niko umutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Murabibona? Niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana, niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo, nk'uko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Murabona? We Aburahamu yamuhamagara ati mwami wanje, kandi biraboneka yuko we yakorera Aburahamu, yaba ariko arakorera umwami, yamwita umwami wiwe. Namwe muri abana b'uwo, muri abakobwa ba Sara, abakobwa b'uwo mugore, nimwahora mukora neza mudaterwa ubwoba n'ico bacivutu. Namwe bagabo nuko, ubure haraje igice cacu, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye, mubahe iteka kuko ari nk'imbombavu zidahwanije namwe inkomezi, kandi mubahe icubahiro
kuko nabo ari abaraganwa namwe nabo nyine n'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo murabona ni abaraganwa nabo nyine bafise ubugingo budashira kugira ngo gusenga kwanyu ntikugire igigutesha mwumve impanuro ku bagabo mubane nabo nk'abazi bibereye mbega ni gute twebwe dutegerezwa kuba dushimira abagore Imana yaduhaye tukabafata neza tukabafata mu bugwaneza buri gihe bo bagashobora kuguma bakwiyumvamwo urukundo kwicisha bugufi kandi umugore ashobore kubona nubwo wogenda mu rugendo nubwo hoba ari kure aguma kubwira ati ndakwibuka ndagufise ku mutima ndetse n'imbere yo kugenda imbere yo kuva mu rugo ntugenda nk'ifarashi itagira nyeneyo hari abantu bagenda nk'uko bakagenda hanze bakagenda nk'uko umengo ni za farasi zafise ba shebuje zitembera zigerereza mu dusozi oya mu kugenda banza uje hamwe nawe musenge umugumbire umusome mube mwunze ubumwe ati nubwo ngiye ubandanye kunsengera nanje nzogusengera tugume twunze ubumwe mu mpemu kuko mwenda atawuriya mu yaravuze yuko ubumwe bw'ukuri butegereza kuba ubwa mbere ubumwe bwo mu buryo bw'impemu hategereza kuba ubumwe bwo mu mpemu yawe n'impemu y'umugore wawe zibe zunze ubumwe mugire impemu imwe mugire ihangiro rimwe mugire icipfuzo kimwe kandi nubwo umwe yoja uwundi akaja hariya impemu zo zikaguma zunze ubumwe umugore wawe akaba ariko aragusengera nawe ukaba ariko uramusengera ivyo uwo niwe mufasha abereye iyo niyo ngabire iyo mw'ijuru ni ngabire Imana yahaye umugabo mbega Imana ntiyavuze ati si byiza yuko umugabo yibana wenyene ngiye kumuha ingabire nuko rero yategerezwa gushima agakenguruka iyo ngabire Imana yamuhaye murabitahura ategerezwa gushima kandi we nanje natwe nyene dutegerezwa gukora uko nyene tukagira urugo rw'umunezero ubwo bene data bubatse kuko mu kubyuka ntubyuke nk'igikoko ntubyuke nk'uko ibikoko bibyuka inkoko zozo kumbure ziranabika zigashimira Imana ariko hariho bamwe babyuka bakabyuka oya mu kubyuka reka tubanze dushimira Imana kuko iba yaturinze ijoro ryose tugashima kubwo uburinzi bwayo kuba yaduhaye amagara meza kuba yaduhaye kuba turi hamwe ati turi ngaha turi hamwe umwe ntaba ari hariya mu bitaro ubundi ngo bari ngaha canke je ngo mbe ndi mu bitaro nawe ari ngaha ahangayitse oya tukaba turi hamwe we waduhaye buno buntu reka tuguheshe umugisha reka tugushimire reka dushimire Imana murabona icyo nicyo cya mbere wari ukwiye gukora ukibyuka kubera ko utofata n'umunota umwe ngo ukore ibyo mu gihe uba wamaze amasaha 28 yose y'umunsi mu masaha 28 ufate ukibyuka ufate akanya gato ushima uvuga ati wakoze data wakoze mwami kubw'uno mugore wampaye kubwa bano bana kubw'uru rugo kubwa ino nzu ku bintu byose wampaye hari abandi batabifise hari abadafise imfungurwa ariko we warampaye imfungurwa z'umusesekara ukabishima bega Paulo ntiyavuze yuko dutegereza kuba abake dutegereza kuba abantu bashima kandi wamara kuva mu bikorwa byawe aho uvuye ibyo wari kurakora ukambaza izina ry'umwami nubwo wowe umunota umwe
mbega wowe ntuzofata umunota umwe akanya gato kugira ngo wambaze izina ry'umwami ugarutse mu ijoro imbere yo kuryama wambaze ati mwami wakoze ko wampaye uyu munsi wandonkeye ibintu byose mbega umunezero kuba ndagufise murabona wambaze izina ry'umwami kandi umushimire ibyo nibyo bituma ingo ziguma ziri mu bumwe kandi zinezerewe kuko izo ngo ziba zishingiye kuri mushobora byose.